haranditswe ngo itunga rikomeye risumba ayandi matungo yose ari uguhitamwo neza uwo muzubakana canke kugira urugo rwiza rwubaha Imana. Muri byose twaciyemo nta kintu na kimwe nakuburanye mu buzima bwanje. Sinshatse kuvuga ko wari ufise amatungo menshi, oya namba. Ariko kuri jewe wari ufise itunga ritagaragarira kuri bose kandi ryamana agaciro ibihe byose. Warankunda by'ukuri, waranyitaho, wamba hafi. Twasangira akabisi n'agahiye kuko umunezero wacu utari ushingiye ku matungo, ariko wari uhagaze ku rukundo nyakuri. Waransezeraniye byinshi tuzoshika ko Imana niyaduhezagira tukubakana urugo rwacu, yuko uzamba hafi mu gihe nibungenze. Wongera unsezeranira ko ninibaruka tuzorera abana bacu neza mu kubigisha ijambo ry'Imana no kuzogira ikibano cyiza n'abantu bose, mu kubaha abato n'abakuru, abakene n'abatunzi. Waransezeraniye ko ukwihangana konyine nirwo rufunguzo ruzodushikana ku ntsinzi yacu. Ariko Imana ntiyashatse ko bigenda nk'uko twabyifuza. Kuki utihanganye ngo ureke gupfa hakiri kare? Junior, urukundo rwawe iwanje ntaho rwagiye, n'isezerano ryanje ntaho ryagiye. Nzokwamaza ku mutima wanje ibihe byose by'ubuzima bwanje kw'inosi. Karibu shehe. Yes. Kwa ryame cyane munsi. Nari kuri televiziyo n'akazi kacu. Uno musiko wazindetse. Shirika hani. Umukenyezi witahura n'ubyuka kare. Kabanza gutunganya ibyo mu rugo mbere yo kujya mu bindi. Niyo mpamvu kweri Imana yampaye urugo rwiza, impa n'umufasha anyitwararika ku buzima bwanjye kandi anyitaho umuriro. What? Uvuze ngo iki hano? Subiramo twumve. Nukuri narahiriwe. No. Hani. Ugira ufungura tudasenga. Reka dusenge. Dawe wa twese uri mu ijuru, turagushimiye Mana kubwira ifunguro duhaye. Ryeze ritunganye mu izina rya Yesu tugusabe twizeye urakoze. Amen.
kandi nari ngiye kuraba wa mugenzi wanje nakubara yibarutse. Okay. Beba wavuze kuza kugura kasanga. Ntabwo biza guteba. Nibagira kunza ndakubarira uze kuntwara. Sawa ndabikora. Urakoze, sawa, bye. Bye sheri. Hello? Oui. Ninde tuvugana? Ninde tuvugana? Ubu nawe amaze guhanagurana nimero yanjye. Mubiriza ndakubwira. Wowe ugize umunyabwenge kurusha abandi. Ariko ndakubwira ati muhinga nsigurwa n'ubundi. Kandi ntiwibaze ko amafaranga yanjye nayahebye. Nzogukorera akantu hamwe nawe wibura. Yari sisi. Bye. Sisi. 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 Ahantu uraza kwibuka koko. Junior, we bindekere. Aka n'akarere kanje. Be wari umaze igihe kingana gute utari mu gihugu? Ivone. Sa. Ngura umuntu ariko aradodoma. Joyce? Yes, Joyce. Jesus Christ. My sister. Oh, my Joyce. Joyce. Yes, Joyce. No, Joyce. Yes. John, my sister. Yes. My sister. Yes bro, welcome home. Thank you. Sawa. Karibu cyane. Karibu mu gihugu. Uri umugenzi. Karibu. Sawa sawa. Mwicare. Joyce. Sister. Niyo. Hey, Joyce. Ah, my Jesus Christ. John. Yes. Nari humbuye guhira. Karibu mu gihugu. Thank you. Oh. Welcome home bro. Merci beaucoup. Ndakuneze sito. Urakoze kuza. Ngira wari mugenzi wanje. Yigeze uhinduka. Turaje muri akazi kako kunyunga. Urabona? Warabuze. Vraiment, ubuzima niko butubiriye ariko. Warahindutse, wavyibushe. Don't worry. Ariko wamufise umuntu kuva kera wo kuvyibuhana byiza. Bo ego. Ariko nawe narahuye n'ibyago byinshi mu mahanga.
narapfunzwe ndatotezwa baranyaga n'utwanje nari nararondeye. none ko nigeze kumva inkuru mbi wagize isanganya guca witaba Imana ubwo nyene n'amafoto ndayabona ku mbuga ngurukanabumenyi. Uvuze gute? Jewe narapfuye? Ayo makuru wayakuye he? Beho iyi nzu urimo uraza aho yavuye? Urazi yuko ata miryango dufise, abavyeyi bamaze kwitaba Imana n'abari baremeye kutubera imiryango baratwihakanye, n'ubufasha nari kubusaba abandi nararize ndababara mbura uwo nakambira ndiyakira. N'ikimenyamenya baciye bavuga ko baciye baguhambaho iyo nyene vyihuta. None niba nari napfuye iyi nzu yavuye he? Jewe nari ahantu numva bambwiye ngo itegure wimuke, uhoraho yaguteguriye ahandi hantu ugiye kuba heza, kumbe niwe wabikoze. Imana ishimwe. Amen. Mbega nyene ko kuva nshika mu Burundi ngoma ndamurondera CIELLA sindamutore, ari he? CIELLA nta makuru y'uzi, yarongowe kera. What? Ndakuriye. kariya kantu ashe Ibi nta kantu ubona hariya ashe Kwantwara ikarita. yapi Singuma mbandanya kweli. nako ndababigeze Oya. c'est Singuma mbandanya umuntu ariko aranyiba. nere kucyugenda pre Hey! Junior mbiriza musaza wanje nubwo birongo igakwiyakira uraca bise yandi mahigo yo kuronka undi mukobwa mukundana urya ntiyari rwawe rondera ubundi mukobwa muheze mu bana. Joyce, sindatunda muhibasira. Amasezerano yose twasezeranye atakintu na kimwe ndaronka mu buzima. Amafaranga yose namurumikira igihe nari hanze ngo akore imigambi. Kumbe vyose ko kunakariza umwanya. Sishobora kuvyemera. None ni sera kujya mu mahera
urabizi neza ko ari we. Rero tubigenze gute? Je sinshobora kuvyemera. Manda musangiye abanje gutera induru. Reka reka. Uhavuga mu ruzi rw'iki kiziba. Aho buciye kubiri n'amategeko kandi bo biguhanira. Icara. Tuzi. Ico ndaguhanura cose uri capable yo kucumviriza. Yes. Okay. Junior, hano mu kibano turafise umukobwa karuhariwe gusambura ingo z'abantu. Kanda murondere nimero yiwe ndabe ko ndazifise tuvugane. Hewe, akabigase kwa nkaketse. Shano ko vyagenze. Yo, ko numva bibabaje cyane. Birababaje cyane. Rero reka ndamuhamagare. Sawa? Dash. Hama sisi. Uyu ni umusaza wanje, umwana ariko ndakubwira. Ora hanze, yitwa Junior. Yego ndamutse. Junior, n'amahoro. N'amahoro. Kumenya afise kiri muri nasiye. Okay. Hama rero icyo twagutumiye ko narumvise yuko ushoboye kunkorera akazi ngomba gutuma kunkorera. Hama icyo tugira amakenga. Jewe ndaba neza. Koresha ubushobozi bwawe bwose. Rujya rugo rusenyuke. CIELLA bro. Wowe ivyo bindekere. Akanoti gusa ndakaronke. None Semable na Siyo ushaka ko batandukana. Warusanzwe ubanze. Ingo z'abakizwa si cyoroshe. Kazi ipo. Ariko ntubwire amakenga. Nta kinanirane wanje. Good. Bon, nayo nzobera mu bikoko. Joyce, zonera sheke ajya mu tiwa. Hani? Aza kubera ku mugoroba uze kuntora. Sawa. Hadi. Sawa, bye. Dada mwaramutse. Waramutse neza. Meze neza. N'amahoro. Hama urazi ko nakwemereye kuri mutoyi wanje. Ofero wawe niyabyuka nikuze kumutegurira akazi. Yego ndabikora mu kanya.
Ni wewe? Kumbe ni waje gusaba akazi ngaha? Ndaguhera hanye. Eka shino ndayihambya kuti ngitsuku akoza tu unaikira programu uraroreye shampeza ha abo ngaha niho bari. heko niho bari none we urinde ubashakira iki ngira ikintu kizima cyotuma ndabahamagara Wonkundira ko ninjira indani kubaramutsa. murazinanye Yego. abagogwe bose abarushe n'abaremerewe fire ningaha ngo nshaka bosi wawe aha ni kuyitaha injira siga ibyo bicafu byawe ngaho nubyinjirana hariya bisigaho hanze twabakozi bibona twambara nabo mabuki aho hanze hariho umuntu abarondera Uwo muntu turondera ameze gute? nakakecuru n'imbaraga 10 karaho hanze kapfuye rubi yo nase no kukinjitsa ngaha Kabiri. Nta soni. Umuntu wese uko yaba ameze ni ikiremwa cyaremwe n'Imana. We waje ngaho usa gute? Va mu maso genda. ego mabuki Va mu maso genda. Mwaramutse mabuja. Amahoro. Tubafashe iki? Ndafise ikibazo nshaka ko mumfasha abanya kugira Imana. Ikibazo nyabaki? Aho nahora nkora akazi ko mu nzu baranyirukanye. Baranka no kumpemba agashahara kanje. Bari bameraniye amezi 6. None sifisi yanje niyo. Hani? Hani? Bakubaze gani? Uwo muntu arafise ikibazo. Yahora akora akazi ko mu nzu. Baramwirukana. Batako bagenda batamuhaye n'agashahara kiwe k'amezi 6. None ngo ntafise yaje. Ni sawa? Yego ni sawa. Ndabatakambiye abanya kugira Imana mumfasha muzame ko yijuru. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga mu gitabo cyayo cya Zaburi 34 igice cya 4 ku murongo wa 6. Nararondeye Uhoraho aranyitaba ankiza ubwoba nari mfise bwose. Abamwitegereje mu maso habo harakemuka. Mu maso habo ntihazokwigera hamaramara.
uyu mugagwa yaratakambye hora haramwumva umukiza ubwoba bwiwe bwose namwe munkoreye iciza muzamugikoreye Imana yo mw'ijuru. Nitwa Veronica. Okay. Ibisigaye ni Mugari. Ego narabatijwe mabuja. Yesayeli ni jewe sisi ariko tuza tuzobana neza. Karibu munywakayi. Arazi kwigisha kwera. Oya n'umwana mwiza kandi urumva ibintu byose yatubwiye urumva nyine yanyatiye kwimigisha yavuze ibintu byinshi. Ni umwana ameze neza cyane. Murakoze. Veronica uriwe neza? Hama nari nakuzaniye data harimo impuzu uzoza wambara ugiye gusenga harimo n'izindi uzoza wambara uri ngaha mu rugo. Murakoze mwene wacu. Mukuru wanje nahawe n'Imana. Yesu wenyine niwe azoguhemba ku byiza unkorera. Reka gupfukama mutoye wanje mu gihe usenze Imana ukayigamburukira iguha abantu maze abantu bakaguha ibintu bikakugira umuntu ngaho ugenda ibyo kumeza byatunganye. Ego bisanzwe biteguye. Genda wigenze umuzi uhejeje uze Oui, allô, Sissi. None ko utama amakuru akazwarije Nyumviriza. Ibintu byose ni buke bukatakwita kurimo. Icyo nzababwira icyizere gusa ibindi nzobyimenyera. none duzindara amakuru gute ko hari genda kurudera kuri telefone. Erega Junior umenye ko mbaye mu nzu y'abantu bakicisha. Kugira ngo ndaburazi ko byaciye kure. Nigize umuhinga mu by'ijambo ry'Imana. Birangira banyizeye. Kandi gushika ubu siyarafitiye icyizero kinini. Kuko bafata nka mwene wabo wowe ibindi bindekere. Wow. Ya, uri gukora akazi neza. Wowe ukoresha ingufu zose zawe ushyira na mutahi. Mbega nta kuntu wumva nimero ziwe ndamuvugisha kuri telefone. Oya my friend. Shitera kwihutisha ibintu ntiharagera. Igihe kigeze nzoziguha. Wowe ushaka guca ibintu hakiri kare. Sawa, wowe ukora akazi. Sawa rero reka njyane ntibanyumve rero bye. Yes. Yesu ashimwe.
tugerageje gusoma zaburi ya 34 kuva ku murongo waho w'umunani kugera ku w'icumi havuga ngo nimwumvirize ko mumenye yuko uhoraho aryoshe hahirwa umuhungirako Amen. nimwubahe uhoraho mwe abera biwe kuko abamwubaha batagira ico bakena imigunzo y'intambwe ishobora kuburanirwa no gusonza ariko abarondera uhoraho ntibazogira ico bakena. Amen. Amen. Iyo ni telefone yanjye iri gusona. Mutenyenye gato nca nza tubandanye. Udashatse kumpa amafaranga yanje byose ndabishyira hanze umugore wawe abimenye. Ariko nawe sinzi ibyo ntibyahitiwe nawe. Uvuze ngo cyarahitiwe usarishe. Hama tubandanye. Hani, ubaye iki kubikanze? Ukarikana umeze neza. Branda, hariho amafunguro nahagije kubitegura. Byaheze neza? Yego. Turaje. My brother, I'm sorry. I'm eating cassava. Okay, thank you. Do you know what? This is what we have to do. First, we have to create unity and collaboration to achieve our goals. Do you see? Second, humility and willingness to learn from others. Third, third is patience. Yeah, that's general the principle guiding decision. Thank you. Bye. Imvugo mva amahanga. Ah bon? N'abazungu. Aba ni abakorege tuhora tubana nibo turiko tuvugana nabo. Hama Joyce. Je ibintu by'ujya mukobwa Cynthia ngo ndabivemo. Habaye. None kubika tama makuru ku munsi. Sheni. Kubera ko utihangana wewe. Ubona kuri gukora ibintu nk'ivy'abana. Mbe ndakubaza muri iki gisagara ca Bujumbura warabuze uwundi mukobwa wocagura mugaheza mugategura ubukwe. Joyce, please. Sishaka kuva matu yiwanje ibintu by'undi mukobwa Tarisiye. Ndagusabye sito. Sawa, nawe rero umuhunahuna ngaho urindiriye gusambura ingo z'abantu tuzoraba ikizovamo. Mbega ndakubise. Joyce! Dash.
Impossible. Impossible. It is impossible. Junior, ingene uri kuricira ubuzima. Rero ibyo bintu urimo. Ciela. No. Mbega Junior, tekana tuvugane. No. Junior, tekana tuvugane. Mbega basi, ejo nzoja kumurondera sisi tuvugane. Kandi bizogenda neza. Ndagusabye unyizere. Ngo tugende mu nzu.
byanze binyageretse ngaha urashaka kunkorera ibyo ushaka cyane nk'ibigomba No. Jesse cyo gushyira umugore wanjye no. Cyukura ndetse ndamukunda no. nanjye utabinkoreye ndabishyira hanze uno musi urugo rw'iwanyu urasambuka Yesu Kristo Si, urashobora kuzimya iryo tabi riko rirambagamiye. Merci. Junior Oui. reka ndakubwira ikintu Junior burya wowe wibaza gusambura ingo z'abantu basenga wibaza ko ari cyoroshe bisaba ubuhinga Reko umuntu usigaye ugendera ama Bibiliya usigaye warakijije. ibintu byose ni paje papa wibaza ko byoroshe ubu no kugira nsohoke ndabesha ko ngiye gusenga Aha. Nufusigaye ari umuhinga. ariko ntacyo reka ndakubwira akazi ndakarembeje nkeneye amafaranga rero twasezeranye Sita nawe uri hakunjaniranya. Wewe bandanye ukora akazi. Uko ibintu bizogenda bitera intambwe akanotisi kibazo nzoguha. sinkeneye kumva amajambo menshi weshitse icyo wiyemeje Nawe rero ucuvuga nkuko wowe. So, you see? Kugira ngo ubone ko ndi serious mu kazi turiko turakora. Akiri no telefone. Uhejeje gukora idiri nko twayipanze. Uzocufutura amafoto amundumikira, okay? Ikindi kintu. Akiri no envelope. Kugira ngo ushobore kuronka amafaranga y'amayinite comme ça uzohora umpamagara kuri telefone umbari size ndakugura. wow wewe ntubona ko ukoze nk'umuzungu Ariko CIELLA ndamutaye. nta kibazo Niwe. reka ukamabujara telefone Alo? Yes, ashimwe dada. Mu bunyene niho tugisohoka. Ibintu byara amavuta byara ibintu biri mu mugisha. Mu mwanya nzaho ndagushikiriye. Sawa ndaje. Sidabona akazi gashoboye. None umugore utamaye nimero za CIELLA. Signoro nawe. Oui. We nakugereka kwihutisha ibintu. Ibintu ni bukebuke. Igihe nikigera nimero nzoyiguha. Sawa, kora akazi nta kibazo. Sawa. Ariko rero reka ndabengere nyanza kugira ngo bite bisari.
Oui mon chef. Ndabirembeye mugabo. Ndamaze gutegura ibitari bike ahubwo n'uzurabe tubikosore kwe turi kumwe. Ego. Ndimyitegura. Ego. Merci. Hani woni nde muri kuvugana kuri telefone? Ni umurigi wanje Auguste dusangiye ino projet. Iyo projet muri maze migi ndazi tatoka kweli. Nanjye ndabyizeye kweli. Oh, Auguste, karibu. Thank you, Mr. Emma. Umuryango urakomeye. Urakomeye, urashima. Ego mbega ubigejeje he? Ndabirembeje. Ndabirembeje hirya ndagohe urahabera. Mu bisanzwe ndabirembeje vraiment. Okay, namaze kubibona biteguye neza vraiment. Mbega Aimable, woba warateguye, woba waragize repetition ku bijanye no kudefenda ton projet? En fait, bon. Niyo mpamvu nakuhamagaye. Yari juste kugira ngo tubikosorere hamwe. Hanyuma ibisigaye tuje tubitegura turi kumwe. Voilà, vas-y. David neza nzomberewe nambaye agakoti hanyuma okay mwaramutse neza abanyakubahwa. Uyu mugambi wacu ufise teme cyangwa umutwe uvuga entrepreneuria. Twawuteguye twisunze vérité et développement durable. Tukaba tugiye kuzokwigisha bene igihugu ba mu ntara zigize igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ukungene umuntu yo kwitunganiriza utuntu duke afise mu kudukoresha neza kugira ngo ashikire ku iterambere rirama. Hama tukaba twateguye izo nyigisho bivanye n'intara amikoro yayo uko abene igihugu babayeho kuko abene igihugu ba mu gisagara cya Bujumbura hari itandukaniro rinini n'abene igihugu ba mu zindi ntara zigize igihugu cyacu cy'u Burundi kubijyanye no gukora ku mafaranga mu ntoke. Nkaba nagira nsabe mugenzi wanjye Auguste nawe abandanye. Mwaramutse. Ego ndashobora kubandaniriza aho Aimable yaragejeje kubijanye n'ukuntu twateguye uyu mugambi. Ego hama abene gihugu baramaze gutegura mu mitwe yabo yuko atahandi ho kuronderera amafaranga atari mu gisagara ca Bujumbura. Ariko sivyo na gato. Mu bisanzwe amafaranga mu kuboneka ku muntu ahera mu mutwe. Akiyumvira umugambi atagira n'ikingorongoro. Akawutegura neza hama akaraba uburyo uzotwara agaca atangura kwiyumvira rero aho ubwo buryo buzozanana. Aho ubwo buryo buzozanana si mu gisagara ca Bujumbura gusa oya namba naho uvuka burashobora kuhaboneka. Utibigenda gute? Mu gihe ubona ufise umugambi wawe mwiza wa utomoye ushobora kukugeza kure ukateza imbere ikibano na wewe ubwawe ukaguteza imbere ugateza imbere n'igihugu. Inzira ya mbere
gerageza kurondera abagwizatunga bafise imitahe bivanye naho uherereye ubasigurire uwo mugambi. Inzira ya kabiri, ja mu makoperative wiyunge mu bandi mukorere hamwe. Inzira ya gatatu, gerageza gukoresha inguvu zawe canke impano yawe ubivyaza umusaruro. Hama uburyo uronse urashobora kubutanguza kubukoresha ibibayabaye bivanye n'umutahe ufise. Gerageza kugirana ibiyago byiza nabo mukorana canke abakiriya bawe kumvo zo kubiyegereza no kubereka ko umwizigirwa mu kazi kawe ugaha agaciro. Hama discipline na perseverance nibyo bishikana umuntu ku byifuzo byose. Murakoze. Wow, kwa undi ndabaje n'incabwenge gute. Prestation vraiment. Mugenzi, ndagukeje cyane. Vraiment umugambi wawe utunganije neza. Murakoze cyane. Kandi twawuteguye neza kandi twawushikirije neza. Augustin, uyu mugambi vraiment umusanzwe wateguye neza canke ari icyo twovongeramo naho nyine. Ikintu nyamukuru ni ukujijura abenegihugu batarajijuka kugira bajijuke, bamenye kwihangira imirimo, bamenye gukorera hamwe n'abandi, bazigame duke biziganirize, bashobore kwitunganiriza imigambi, bashobore kuziganya duke bafise kugira bagere ku iterambere rirama. Ego nuko nyene. Hama Mr. Auguste, nyuma yo gutunganya uyu mugambi bizoca bigenda gute? Nyuma yo gushikiriza uyu mugambi hazoca hatunganywa inyigisho, ariko imbere yuko izo nyigisho ziba bazobanza kuturungika hanze mu bihugu byo hanze kugira turabe uko abandi bakora, turahure n'ubumenyi kugira dushobore kwiteza imbere natwe. Okay, byiza cyane. Hanyuma Mr. Augustin, sinyakubarije uko bitekanije gute kuri twebwe tuzoserukiye igihugu tuzitwara imiryango yacu kumenga iburaga magabo. You know what? Ni ngombwa imiryango yose muzogenda muyijanye, hama cyane cyane n'umugore. Urabizi yuko mwabijya bihugu by'Iburayi na hano hakanye kandi hariyo n'amanege. Ibura ningene hakanye nzokwitina mwishuka mfumbati umugore wanje. Emable. Zankuru wahora udutira kwishuri kabisa nturaziheba kwe. Basha karanyanyaye n'ukuri. Abantu bagira bategura urugendo rwo kujya hanze ntarashika ku ntego yanje. Aba bantu no kubakwakwanya hakiri kare.
Alo Junior. Urakomeye. Umviriza ndakubwira ikintu. Hirya y'ijidiri ndari nahejeje kurikora ngira ndakurungikira amafoto. Aimable yaciye ayafuta. Umviriza rero ndakubwira ikindi. Aimable na CIELLA umwanya n'umwanya. Bimirije gufata urugendo bagana i Burayi. Sawa. Mabuja yewe sokurabe muri saro Veronica ivyarimo ariko aramijira ibintu mu mfungurwa muhava mufungura Bafriki ni gwawe. Data nawe ni iki? Hama muri ibi byose cyo utashyizemo ishano n'iki? Ngo iki? Ishano? Ivyo navyo mubikuye kuki? Uri kuvuga ngo iki? Mwese amaboko hejuru. Amaboko hejuru. Nyaruza. Haguruka. Mvuze nti haguruka. Nyarutsa. Haguruka. Mvuze nti haguruka. Haguruka neza. Nyarutsa. Nyarutsa. Hasi mwese. Nyarutsa. Mwese amaboko hejuru. Nyarutsa. Sente twakoze iki sente? Mvuze tuziba. Niki gitumye ushaka kutumenera amaraso? Amaraso? Nta jambo nari mumereye kumva muri ko murafite turangaho. Wese ziba. Hari ikibi twagu Cynthia. Ayo mazina yose nayi wanje mvuze ciceceka. Alo Junior. Mission terminée. Mission possible. Yesuwe. Nyaruka ngaha. Uwo wose ndabafise. Ngira. Mpere kuri. Ndagusabye tubabarire. We ziba. Sawa. Mvuze ati ceceka. Kose twagukoreye. Ceceka. Vyerekeye gufata ingendo zijya mu mahanga bihagarare. Umubano ushingiye mu kubaka urugo guyiza uhagarare. Uno munsi byose ndabishira hanze. None niki kintu kibi twakora? We nta kibi wankoreye. Umugabo we niwe yakinkoreye. None sente. Ziba. Nta mwanya naguhaye wo kuvuga we. Nawe nyaruka. Aha, amaboko. Aha. Nyarusa. Mvuze ni hasi. Nyarusa. Ngaha. Emage bikanura binda. Shira hasi. Manuka. Nyarutsa. Pfukama. Nyarutsa. Shira hasi. Shira hasi. Manuka.
utikome niwikome nyabutsa niwikome nyabutsa manika amaboko nyabutsa egera mu bantu nyabutsa genda ukongera udahindukira gira vuba uhindukiye ndakubita uhindukiye ndakubita nyabutsa gira abandi nyabutsa gira abandi we nibiki aha niko nyabutsa nibiki manika amaboko nyabutsa shira hejuru amaboko niko ingo konyene wikomye ndakubita nyabutsa ururuka hasi nyabutsa manuka hasi nyabutsa abona nyabutsa umviriza ndashaka umbwire igituma wiyumvire gukora ikibi barujya gukora barira Genda basavye ngo ndekure banyikuba Je mu kwinjira muri urugo nari naje ku kazi aho kazi nako nari nakarungitswe ko n'uyu muhungu CIELLA nakunze nizeye ko ubibona n'amaso yiwawe nufite ijambo ryo kuvuga muri kano kanya kubera ko urazi impamvu y'ibi byose Bora nta jambo ndaguha ndakeneye kumenya inkuru yose yatumye mushaka gukora ikibi hano hantu Je mu kwinjira muri uru rugo umugabo wa CIELLA twari dufitaniye ikibazo Mugari yarase kugikemura nanduruka ndinjira kugira we CIELLA nyene ubimenye ivyerekeye umugabo we wawe aha Junior yavuze ko yabuze amafaranga menshi cyane Junior amafaranga yawe nije nayariye hajya hose wabona umuntu mwavugana kuri apere video yari jewe Aimable yagiye mu makungu azanzaniye maske kugira nze ndambara kugira tuvugane nawe wibaze ko ari CIELLA muri ko muravugana No impossible kandi nagiye kubibona CIELLA nta mutima wo kujya amafaranga nenda muzi kuva kera imyaka yose namari nawe mu rukundo iyo ngiso nawe nenda muziko Satya why Satya ni wandi amafaranga wawe Junior please mbohora Junior ndagusavye mbohora ndabasavye mu mbohora I can't no impossible Junior icyana Bora kose Bora vugira zange yarusa vuga kabona numvuko kwa Aimable amaze kuzana iyo mask yaranshikiriye ngo nindawe kungene no shobora gutandukanya Junior na CIELLA kugira ashobore kumutahukanira mask narayambara tukavugana na Junior Aimable muri ico gihe yabeshe umukunzi wiwe CIELLA amubesha ko Junior yapfuye ahitanywe n'impanuka No I say no impossible muri ico gihe CIELLA yaciye atakaza ubwenge abona nta yandi mahitamo afise kubera nanje narinda birimwo kugira atandukane n'umukunzi wiwe Aimable acatahukana CIELLA Junior Junior mbabarira Go natanze umubiri turyamana na Aimable dukora n'ibindi byinshi nakoze byinshi ku bwawe kugira nshobore kwihora dusezerana ko nampemba ariko ntiyigeze nampemba Junior
gutwara ikigwanisho ngo ugira wice. Umviriza nawe. Gupanga imigambi kugira ngo uze kwica. Nico kintu ugomba hano. Mbona jewe Uhereye uyu mwanya. hamuonyesha giri muzima. No. No, wanaonyesha giri muzima. No, impossible. Impossible. Yes. Sera. Sera. Sera, naragukunze Sera. Kweli wagiye kunjamo ukamemukira bigeza ukambeshya ngo ntuzaje niyo yarapfuye. Uri umubeshi mubi, uri umwicanyi, uri igisambo, uri umugaba mubi. Nukuri nashaka dukomeze urugo gushiri. Nashaka kurinda urukundo. Urumva wicana ntabwo uzagira kuba umugabo wawe. Nashimwe cyane. Mu bisanzwe nabumvirije ndabiyumvira mwese ndabumviriza numvirije umugabo niwe natangiye kumviriza cyane neza. Ndumviriza n'umutambukanyi wawe ariko nsanze ibyo mupfa hagati yanyu harabaye ikintu ca communication mbi guhera muri fiançailles yanyu. Nta kuvugishanya ukuri kwabayemwo, byabaye ibintu nyene nko kugira ati mprofite uriya kugira uriya nawe bakundanye azomubure. Iyo urukundo kenshi rutanguriye mu binyoma ruca ruvyara ishari. Nabumvirije nk'umuntu w'umugabo ndamwumviriza, numvirije umugore ivyo yavuze, sanga harabayemo no gufata umuntu akiri muzima muramwica akiriho kuko yari yabaye kure yanyu. Nsanga mwagiye guhura mu buryo harimo ibinyoma byatanguye imbere. Rero muri fiançailles y'abana b'Imana n'urukundo rw'abana b'Imana, urukundo nyakuri habanza kuvuga ukuri. Ku bantu bihanye bavuga ukuri. Ku bantu bihanye ntibajaruzanya, nta gufata umuntu bamwica akiriho nk'uriya musore w'abandi yiswe aratangazwa ko yapfuye akiriho. Ibyo byose byatumye umutambukanyi wawe umugore wawe abonye uwo bakundana kera akiriho, yabwiwe ko yapfuye, akabibwirwa n'uwo bubakanye ubu, naho mwoba mwarubakanye mu mategeko biciye mu mategeko, acagira amakenga menshi kuri wewe, arashoboye kuvuga ko nawe uzomwica akiriho. Novuga ngo Imana ikubabarire cyane gose. Rero hamwe n'ivyo ico ngomba ko tukora niki iyi kugira mwese mwumve yuko mutuje, muhuje umutima n'inama neza. Reka turabe ijambo ry'Imana ico rivuga mu gitabo Paulo yandikiye abanyefeso ku gice ca 5 ku murongo wa 22. Umutwe w'amajambo haravuga ngo umubano wo mu rugo rw'abakristo. Ku murongo wa 22 havuga ngo bagore mugamburukire abagabo banyu nk'uko mugamburukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe, nk'uko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba umukiza waryo, ari wo mubiri wiwe. Ariko nk'uko ishengero rigamburukira Kristo, abe ariko abagore bagamburukira abagabo babo muri vyose. Bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo nawe
yakunze ishengero akaryigura. Amen. Iri jambo ry'Imana Paulo ariko arahanura abanyefeso ntiyafashe nk'uko ari umuntu umwe w'umugabo canke umuntu umwe w'umugore, yabafashe mu bwinshi. Ni ukuvuga iri jambo urashoboye kwiyumvira ngo ryabwiwe abantu benshi, abagore, abagabo, ariko uno munsi ntiribwira benshi bahariya n'irya anye no muri Efeso n'ahandi. Uno munsi iri jambo ry'Imana ribwira wewe umugabo, rikabwira kandi na wewe umugore muhuye muri aho onye mwifitiye ivyo bibazo. Ni ukuvuga nimba ijambo ry'Imana rivuga ngo bagore mugamburukira abagabo, bagabo namwe mukunda abagore banyu, ni ukuvuga ijambo ry'Imana rirabona ko mu ngo hari ikibazo cy'abantu ku bijanye no kubaka. Imana niyo yatanguje ubukwe muri Edeni, ariko hamwe n'ivyo Satani nawe yaraje asukamwo mabisi. Umugabo aba umuntu asunikira icaha ku mugore, umugore nawe akagisunikira ku nzoka. Uno munsi muri mwebwe babiri nta nzoka iri hagati yanyu, ahubwo ni Satani yagiye hagati yanyu aritambika. Mugihereye gukundana mukiri muri fiançailles chérie chouchou, niho Satani yitambitse, mutangurira ku binyoma, mutangurira no kwica umuntu akiriho. Hagati y'umugore n'umugabo mu nzu hategeza kuba hariho communication, hakaba ikiganiro citwa yagatwubake, kugira muze guhuza umutima n'inama, n'urukundo rugaca gongerekana. Mugabo so na nyoko boguha itunga n'ibindi byose, ariko umugore mwiza umuhabwa n'Imana. Kandi umugore w'ubwenge nawe ngo yubaka urugo rwiwe, ngo ariko uw'igipfu arusambuza amaboko yiwe bwite. Mufatana amaboko ndabasengera. Mana yacu yo mu ijuru, data uwera wo mu ijuru, Aimable my friend, umviriza ndakubwira, ndavye neza umugore wawe ntabwo ari ingwara agwaye, ariko ni stress. Kandi rero izo stress umuntu ashobora kuzimuvura n'umusicologue. Ndashobora kumuhigira umusicologue ashobora kumuvura neza agakira. Uwo nawe si uwundi, ni wewe nyene. Ni wewe nyene. Impamvu umugore wawe arakwisanzurako cane, uramuzi, n'ivyiyumviro vyiwe urabizi. Rero ico nogusaba nuko wogerageza kumuba hafi, kandi ingwara yiwe izocikira. Urakoze cyane mugenzi kuri izo mpanuro mpaye. Merci. Okay, vraiment merci. Kandi nanje ndiko ndihuta ngiye mu bindi. Bye bye. Kandi menye yuko Sierra abavyagira. Cyakunda wishimye ndabiteranga ko kera harabaye, mvuze ngo kera harabaye nawe utevuye ngo harakaba, sibyo? Ariko kutishimishije. Okay, ntacyo. Kera harabaye, habaye ihiganwa ry'ibikoko. Yashaka kwitoza ku mwami. Hariho imbwa, hariho agakwavu, hariho impyisi, hariho intambwe,
byari ibikoko byinshi pe byashaka kwitoramo kimwe kizoba umwana hanyuma twenga basishije hanyuma hanyuma agakwavu gace karigira inama kubera kuko katari gakomeye nka biriya bindi kimvira nyene ko twara kiriya kibanza karabibona kagahengera rero bahamagaye nk'ubahamagaye ingwe kaje gahitana kaduza inyama kugira ngo gasamaze yangwe ntize kwitora shiri basiryoherwa basi nanjye mbandanye ho shaka kubona wishimisha ryoherwa basi mbandanye shaka kukubona uri muri ya modo twahora mu shiri habaye iki ryoherwa basi gatoyi nta makimbane sibyo ryoherwa basi hano ibyo byose uri kumbwira nta na kimwe bihindura muri ibyo ndakwinginze basi niba narakoshije ndagusabye imbabazi mugabo ndakubone uri muri ya muntu nshaka ko kugarukana wa mutima nshaka kugarukana rwa rukundo twari dufise bereshe nshaka ugaruka rwa rukundo twari dufise kwa kundi nakubona wabona mvuye ku kazi ukishima nshaka ko bigaruka nkora ikigira ngo dusubire muri ya mudi ya kera sheri nari nkumbuye ibihe byanjye nawe nari nkumbuye kubonekeranye nawe ndashaka kugaruka muri ya mudi yawe sheri ibyabaye byarabaye ndemera amakosa sibyo ndashaka tugarukane urukundo duda ndashaka tugarukane rwa rukundo rwa mbere rwa rundi rwo muri fiyanse urabyibuka nsubire ndakuririmbire kwa kundi ndakuririmbira nanjye ndakubone wishimye sibyo twenga basi twenga sheri sibyo twenga basi ndagufitiye akantu ndashaka unyereke mu maso uryohewe kandi nirabona utwende kidakubwira akantu sibyo twenga basi wambabariye ntajibana zidakumitana amahembe kandi abantu bagira ibyo bapfa kubera bafite ibyo bapfana sibyo ibyabaye tubifate muri kahise twubaka urukundo rwacu dodo sibyo nk'abasakaje sibyo chance ryoherwa basi asigatora iryoherwa basi chance basi kiryoherwe chance basi ndakuririmbire basi ndaguha impano yawe basi uryoherwe sibyo kandi azi barabikumbuye sha sinari nzi icyo urukundo ari cyo kugeza umunsi ndakumenya sinari bwigere nkundwa kugeza umunsi ndakumenya wasanze meze nk'uwigunze maze ufata ukuboko kwanjye umbwira ijambo ryiza uti humura ndagukunda ubwo nibwo rukundo rwawe ni narwo nari nkeneye wankunze birenze uko ngana niyo mpamvu nzo kugwa inyuma ubwo nibwo rukundo rwawe ni narwo nari nkeneye wankunze birenze uko ngana niyo mpamvu nzo kugwa inyuma kugeza umunsi ndakumenya nta rukundo nari bwabone wankunze atari uko ndabikwiye undutisha bandi ibihumbi siko nari ngororotse ntiwaravye igihagararo wandutishije abakomeye ubu nawe ukomeye ubwo nibwo rukundo rwawe ni narwo nari nkeneye
wankunze birenze uko ngana niyo mpamvu nzo kugwa inyuma ubwo nigo urukundo rwawe ni nago nari nkeneye wankunze birenze uko ngana niyo mpamvu nzo kugwa inyuma ndakubona utwenze ndakubona umwenyura ndakunda mu maso hawe hasa uko hasa bebe ndakubona wishimye ndakubona umwezerewe ubwo nigo rukundo rwawe ni nago nari nkeneye wankunze birenze uko ngana niyo mpamvu nzo kugwa inyuma ndakuraba nkumva ndanezerewe nkubonye umwenyura ndakuraba nkumva nishimye nkubonye utwenze ndakuraba nkaryoherwa nkubonye ukeye mu maso ubwo nigo rukundo rwawe ni nago nari nkeneye wankunze birenze uko ngana niyo mpamvu nzo kugwa inyuma Nyibukije byinshi binteye kukubabarira Urakoze cyane